Ishirahamwe rihurikiyemo amabanki akorera mu Burundi ABF ryaratunganije kuri uyu wa 14 Munyonyo mu gisagara ca Bujumbura ikiyago cagutse mu ntumbero yo guhanahana ivyiyumviro kubijanye n'isesangurwa ry'amategeko ku ntambamyi zituruka ku ngwati hamwe n'uburyo amafaranga yatanzwe agaruzwa biciye muri izo ngwati. Ico kiganiro cahuje abacamanza, abashingwamanza, abanyamategeko, abajeje kwemeza inyandiko, abanyamabanki hamwe rero n'izindi nzego z'igihugu. Abari batumiwe uno munsi rero uretse abo biza amategeko basanzwe bakora mu mabanki, hari hatumiwe abatwara amasentare atandukanye hano i Bujumbura ndetse no mu gihugu hagati. Hari hatumiwe kandi umuyobozi mukuru atwara igisata cyo kwandikisha amatongo no kubika z'iya mpapuro z'amatongo arizo titre foncier hamwe n'abamuserukira mu ntara zitandukanye. Uno munsi kuri twebwe abanyamabanki n'umunsi ukomeye cyane kubera twatanguje igikorwa gishasha tutari tumenyereye, igikorwa cyo kugiranira ibiganiro n'abantu bo mu butungane abanonosoye amategeko, tukabakoranya bakaganira n'abo mu mabanki. Nk'uko mwanabibonye icivugo nuko ubutungane amategeko yoba ishimikiro ry'ubutunzi. Urongoye ishiramwe ABF amenyesha ko amategeko ahari ubu akingira amabanki n'abanywanyi, ariko ngo birakenewe ko ahinyanyugwa. Nkuko twashoboye kuvyerekana ingurane zishika imiliyardi 300 zirenga gato n'amafaranga ari mu matati, kurabira hamwe uko ayo mafaranga yoshobora gusubizwa kugira ngo ashobore gushikira imigambi y'iterambere mu gihugu. Amategeko ahari kubisanzwe novuga ko muri rusangi akozwe neza kuko uhereye nko kwitegeko rigenga amabanki ryo kuva mu mwaka wa 2017, iyo tegeko mu gutegurwa ryarabiye hamwe ayandi mategeko kwisi ingene novuga les meilleures pratiques ingene bikorwa, ariko iryo tegeko rirategekanijwa amategeko mperekeza nizo no kwitari mu les ordonnances ministérielles zo kwerekana koko uko ryoshirwa mu ngiro. Aho niho hari kiragahaze gabo hari imigwi yagiye hamwe, imigwi irimo abanyamategeko muri banki, imigwi urukiyemo kandi abajeje mu butungane n'umushirana w'ikiga ca leta. Ayo mategeko novuga les ordonnances ministérielles, les projets ziriho, izo projets hamwe zojya mu ngiro zigasinywa byosahiriza kandi neza akazi k'amabanki haba mu by'ingurane no mu kweza tukishuza amafaranga bayatanzwe. Kuvyerekeye abakiriya naho hari amategeko ariho cyane cyane cyo no kwida code de société publique et privée, hariho kandi n'amategeko yabaye nkuru igihugu yerekeye règlement des consommateurs. Amategeko n'amategeko aza akingira abafata ingurane mu mabanki. Byatumye kandi dushobora notanga karoro gushira ayo mategeko mu Kirundi kugira ngo mu byerekeye amakonvention de crédit yerekeye ingurane abene igihugu bayasinye basomye neza ibyo biyemeje gukora, n'amabanki abereke amategeko agenga ingurane n'amategeko agenga mu kwishyuza iyo ngurane. Novuga nti amategeko muri rusanga ameze neza, ariko abakeneye guhinyanyugwa kugira ngo haba akazi k'amabanki canke n'inyungu z'abakiriya nazo nyine zikingirwe. Ico kiganiro catunganijwe kuri wa 14 Munyonyo kukaba akaryo keza ko kongereza ikizere hagati y'amabanki n'abakiriya. Twashoboye kwerekana koko ko tugiye hamwe ibibazo dufise byoshobora gutora inyishu. Twerekanye kandi uburorero bwiza bw'uko hariho sentare ntahinyuzwa Cour suprême imaze kuba yoje imbere ibi bikorwa turimwo, kandi kubera ukwitanga kwayo imanza nyinshi ziriko zirashibwa kandi bivanye no kumwumvikano hagati y'amabanki n'abakiriya babo. Ibyo turabishima cyane, cyo gituma twavuze tuti dusangire novuga ntiyo experience hamwe n'abantu muri iki gisata bumve neza ko ibikorwa dukora byo kwishyuza ingurane ari byo kugira ngo amabanki abandanye ko kwashigikira ubutunzi bw'igihugu na cyane cyane muri iki gihe. Muri ibiganiro twashoboye kwereka abadukurikiye ko amabanki mu byo akora, amabanki atamafaranga agira, ahubwo amafaranga ari abene igihugu. Ni byiza ko amafaranga y'abene igihugu iyo atanzwe ashobora kugaruka, kuko iyo atagarutse n'ubuhombe ku mwene igihugu n'ubuhombe ku gihugu.
twashoboye rero kubereka neza yuko ingwati akazi k'amabanki so gufata ingwati z'abantu, ariko ingwati nk'uko amategeko abivuga ni novuga nticemeza ko banki n'umukiriya bumvikanye igihe bariko barasinya amasezerano yo kuguranana. Twaberetse kandi yuko niyo bishitse umukiriya bikamugora, ico banki yihutira gukora imbere so gufata ingwati, ahubwo no kumuha umwanya kugira ngo arabe yuko yo kwiyungunganya mu kazi akora ashobore kwishura iyo ngurane. Ariko kandi niyo vyanse ko yishura, amategeko arahari, araho uburenganzira uwo mukiriya wese yo bafite ikibazo cyo kwishura, yaramuha ikiringo gishika amezi 12 yuko we nyine ubwiwe ashobora kwigurishiriza iyo ngwate yiwe agaheza akishura banki amafaranga yiheranye. Ni muri gihe ico kiringo kirenze, banki mukuriza amategeko isaba sentare y'ubudandaji koko k'amategeko yokurikizwa, na cyane cyane iyo ngwate gashobora kuba yogurishwa kugira ngo banki heze igaro y'amafaranga yasikirize mweneyo ari we mwene gihugu yizeye banki akayibitsa amafaranga. Ikiganiro rero giratuma twese hamwe dutahura koko ko izo ngwati iyo zifatwa byukurikijwe amategeko, kandi izo ngwati nzigira zigurishwa kandi amategeko adakurikijwe. Naco gituma duhimiriza abatwitura mu banki iyo bagize ikibazo kutwitura kugira ngo turinde dushika tugurisha izo ngwati, kandi iyo bishitse bikanka turabasaba ati genda namwe muziyegurishirize muheze musubize banki amafaranga muheraniye, nayo ishobore kuba yotunganiriza bene gihugu bayizeye kugira ngo babikaye amafaranga. Ico kiganiro casozerewe no kurabira hamwe ivyo kogwa abitavye ico kiyago. Bimwe mu vyo babonye bikenewe gukogwa harimwo ibijanye no gushiraho uburyo bwo gukurikirana buri gihe urutonde rw'amadeni atarishurwa, guhinyanyura amategeko, guhuza ishiramwe ABF n'ibiro bijejwe igisata c'impapuro mu vyerekeye gutunganya neza mu buhinga bwa none, inyandiko z'amatongo hamwe rero n'ibindi. Respect des délais d'octroi et de signification des ordonnances, c'est pour le tribunal du commerce en vue de renforcer le